bakira kundwigira gatandatu bavuye gutsindwa kundwigira gatanu equipe ya Liverpool nayo yari bayabakiriye kuri Anfield Park. Ikinyamakuru Marca cyanditse kivuga ngo uno munsi kwa Real Madrid ni finale. Urukino Carlo Ancelotti n'abasore biwe barufashe nk'urukino rwa finale. N'urukino babona ko bategereza gutsinda vyanka bikunda. Byari bikwiye ko uno mugoroba equipe ya Madrid ifatana n'urukino rwa equipe ya Atalanta nka finale. Real Madrid yoba iri mu kaga mbere equipe yitwa Atalanta Bergamo koko gushikaho urukino muri equipe bwabo muri vestiaire mu bamenyereza bumva ari nkaho bagiye gukina finale batwara igikombe kuri urukino rw'uno mugoroba kundwigira gatandatu equipe kabisa mutagera kuri atandatu nyene. Real Madrid koko bari mu kaga mbere equipe yitwa Atalanta Bergamo. Sinavuga ngo bari mu kaga cyane ariko uno munsi tubanze turabe mbega equipe ya Real Madrid na Atalanta Bergamo bagiye gukina equipe ziri muri mood imeze gute kesa swa mu higanwa rya UEFA Champions League cyangwa se mu higanwa iwabo. Ni imigwi ibiri bwa mbere idafite amazina ngana nkuko dusanzwe umupira w'amaguru no munsi umupira w'amaguru ku isi uvuze Real Madrid undi akaza na Atalanta Bergamo sibimu meme no mu mupira w'Abataliyano uvuze Atalanta Bergamo ni izina rito mu mupira w'Abataliyano par rapport ya za AC Milan, AS Roma, Inter do Milan, za Lazio Roma n'izindi. Muri UEFA Champions League nimba tuzi ngo uno munsi byaro bitwereka ngo nta mugwi n'umwe uhari ugereranya na Real Madrid muri UEFA Champions League bano nabami muri no higana. Imigwi ningana bivanye na kahise kiyo migwi haba muri no higana cyangwa mu higana basanzwe bakina. Madrid ni equipe nkuru muri Espagne ifite ibikombe 36 bya La Liga EA Sports. Muge equipe ya Atalanta Bergamo ari equipe no mu gihugu cy'Ubutaliyano itokwicaraho za Inter na za AC Milan ziri na za Napoli. Mugiye meme no muri higano rya UEFA Champions League havuyeho Madrid bigoye kuca wiyumvira Atalanta Bergamo. Kugira ngo yumvira Atalanta Bergamo nko muri UEFA Champions League. Ni cagiye dusanga bakoze explore. Muravyuka muri gato mbanze sabe Juma abanze adushira muri atmosphere yayo mu kutuzanira amafoto y'imimenyerezo bakoze ku munsi w'ejo hariya i Bergamo. Turabe ingena abasore ba equipe ya Madrid bariko bakora imimenyerezo ku mugoroba ku munsi w'ejo banezerewe ku kibuga cya equipe yitwa Atalanta Bergamo. Bivuze neza uva mu gihugu ca Espagne werekeza mu gihugu cy'Ubutaliyano si hafi kuko biragusaba neza na neza urava i Madrid ukarengana i Barcelona ukinja mu gihugu cy'Ubufaransa urenganya ari mu Basque wava mu gihugu cy'Ubufaransa ukarengana zunguruka ukamanukiramo hepfo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Birumvikana ko n'urugendo rw'ibirometero 1974 so rugendo ruto n'urugendo ugiye n'imodoka ushobora kugenda amasaha 29 birumvikana yuko ni distance idasanzwe ariko kandi ugiye n'imodoka n'urugendo nako ugiye n'indege n'urugendo rw'amasaha 2 n'iminota igera ku 9 hafi icomoka. Birumvikana ko Madrid bafashe urugendo ku munsi w'ejo nk'uko bivuze baza kuba berekeza hariya mu gisagara ca Bergamo mu gihugu cy'Ubutaliyano ariko kandi ku mugoroba nticabujije ko bakora imyimenyerezo. Birumvikana ko abuca bakina match ku munsi w'ejo barakoze imyimenyerezo masaha yo ku mugoroba baca banakora na press conference by the way. Rero ugize neza cyane ko kugira ngo na cancana abantu bari ku rubuga rwa YouTube bashoboye kuba babibona neza. Ndibaza ko biratawuritse barabona ko Kenya bari ya Madrid barashitse kora séance d'entraînement nyuma yaho bagira press conference. Rero ngico warumbajije Atalanta Bergamo ni kico tumuno munsi equipe ya Real Madrid yitinya naciye ninjira wantu ho gushaka kwanza tumenye mbega abantu kinyamupira dutahurike hagati ya Atalanta Bergamo na Real Madrid. Izi si equipe tuyibwinjiye kuri tapi vert cyangwa se turi buvuge ko ibintu byinshi bivaye na context rukino rujemwo ariko mu isanzu ditangana kuko n'urukino rugarutse nyuma ya UEFA Super Cup ya Atalanta Bergamo none mugwi uzwi ku izina rya Real Madrid hari ya Varsovie mu gihugu ca Pologne ariko kandi ni migwi ibiri mikuru mu mugabane wa Buraya kuko bose ni champion d'Europe. Uno munsi Madrid batwaye UEFA Champions League kandi batsinze umugwa mu Budage wa Borussia Dortmund. Uno munsi Atalanta Bergamo ni champion d'Europe batwaye Europa League batsinze n'abanyene mugwa mu Budage wa Bayern Leverkusen en plus bagize gute batsinze umugwino vuga ngo waroheje kumara saison udatsinzwe tout competition confondue. Uno munsi rero Atalanta Bergamo turaza kuba tuyigeranye na Madrid
bivanye na situation actuelle cyangwa se bivanye n'ibihe urukino rujemo bitandukanye no kuba twumva ngo twogeranya Atalanta Bergamo na Madrid nta kintu na kimwe cyotuma tugeranya izi equipe ariko uno munsi muri football rero ikintu kizotuma tugeranya imigwi nakanya cyangwa se n'umwanya urukino rujemo harakunda bavuga ati umwanya igikogwa ikibanza urashobora gukina na Atalanta Bergamo ugakina muri pre-season ibyo birasanzwe urashobora gukina na Atalanta Bergamo muri Madrid yatwaye Champions League wowe watwaye nako ari Madrid yatwaye Europa Champions League nabo batwaye Europa League iyo ni indika ariko na muzi ibaye urukino ruje guhuza equipe ya Atalanta Bergamo na Real Madrid. Atalanta Bergamo iri muhira ariko n'urukino ruje muri phase league cyangwa se mu nkino zifatwa na musingi zo mu matsinda ariko zisanga equipe ya Real Madrid iri mu kibanza itamerita kubibamo iri mu bihe uno munsi wari wese atinya navuga ati Madrid ubwo nabo babagiye gukina na Slovan Bratislava biradusaba kwanaliza urwo rukino kuko Madrid karutsindwa ni gisebo ku mupira w'amaguru ni naco gituma n'uno munsi context turasa ko tubiza ko mbega Madrid isinzwe n'ibindi bigiye bitandukanye byoba byogenda gute context ariko yari no munsi nubwoba kukumva ngo Madrid hamwe yo bitsinzwe urukino rwa Atalanta Bergamo no munsi what is the next ku mupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya muri UEFA Champions League ni nk'ibyo twigeze ko tuvuga mu minsi yeze ko ati mbega iyo Cristiano Ronaldo asezerewe cyangwa ihiganwa rya UEFA Champions League muravyibuka ko nyuma ko Cristiano Ronaldo yerekeje muri Saudi Pro League Tero kari ati ku nshuro ya mbere tugiye kubona UEFA Champions League tarimo Cristiano Ronaldo kwera ki uyu n'umwami niyo mukinya atsinze ibitsindo byinshi mwiriganwa nuno munsi rero byo bitanguye kuba tugaca twiyumvira iki kuri knockout stage cyangwa se mu nkino zo gukura namwo phase elimination directe without Real Madrid umwami w'irigana uno munsi cyo nico gituma hanini tuje kuba twanaliza urukino rugiye kuba ruza equipe ya Atalanta Bergamo na equipe izwi ku izina rya Real Madrid. Reka rero Domapar ndaza kuba mfata ibintu bigiye bitandukanye ariko nkuko nkunze kwa ndabikora je abantu benshi barabizi mu ishusho yanje yo mwanditse ngomba gukora buri kimwe cyose nandika equipe ya Atalanta Bergamo no munsi ni equipe nyabaki Madrid ni equipe nyabaki twabivuze profile ya Atalanta Bergamo ni equipe kikombe batakizi ariko ni equipe yatweze ki gikombe gikina kenshi gashoboka na cyane kuri Gianpiero Gasperini umumenyereza wabo mu Taliyani no kuvuga ngo ni yindi shock igiye kuba ihuza amenyereza babiri b'Abataliyani yaza ko Atalanta kuviduga buriya ngakirasi muri Big Four ya Serie A kuri ni gake bamaze kuva Gasperini ayifata ni gake bamaze gusiba muri Champions League oya kuri Gianpiero Gasperini uno munsi iyi equipe ya Atalanta Bergamo biroroshye kuvuga ngo iyi ni cyangwa se ni made in Gianpiero Gasperini kuko namaze dufata karoro dufate iyi equipe ya Atalanta Bergamo mu mateka yabo ni equipe ifise president azwi ku izina rya Antonio Percassi w'imyaka igera kuri 71 ariko iyi equipe bavuga ngo ni president wayo kuva mu mwaka wa 2010 kuvuga ngo ayirongo imyaka irenga 10 gatoya nako imyaka irenga 14 gato umenyereza Gianpiero Gasperini amaze kumenyereza ingina amajana 36 muri equipe ya Atalanta Bergamo nako amaze kumenyereza ingina amajana 42 yasinze amajana 39 anganya 79 atsindwa ijana n'icenda no kuvuga ngo ibice 53 kwijana by'inkino Gianpiero Gasperini yakinye amenyereza iyi equipe ya Atalanta Bergamo yaratsinze ibice 21 kwijana yaranganije ibice 24 kwijana Gianpiero Gasperini yaratsinzwe no kuvuga ngo unamunsi ugiye kura ku bice bigera kuri 74 kwijana birenga Gianpiero Gasperini yatsinzwe vuga ngo niba uri yaratsinze cyangwa ronka ukunganya mu gihe unamunsi ufashe inkino yatsinzwe ni bice 24 kwijana bivuze ngo uyu mugabo yitwa Gianpiero Gasperini iyi equipe izwi ku izina rya Atalanta Bergamo unamunsi ifite amateka yuko ifise ibikombe ndwi mu mateka y'umupira w'amaguru ivyo bikombe ndwi bafise ibikombe bine vya Italy Serie B cyangwa se batwaye bakina icicaro ca kabiri ni hajya navuga ngo uduguru wa mbere ubutwaye igikombe mu isanzwe bafise ibikombe bigera kuri 6 nako bine vya Italy Serie B mu ivyo 6 ico baheruka nico muri 2011 baduga kuko barigeze kuduga 59 arabambere baduga 84 arabambere baduga 2006 arabambere baduga 2011 arabambere kugeza muno mwanya birumvikana ko Atalanta Bergamo ico ikombe baheruka ca Italy Serie B barafise Coppa Italia
kugeza muri uno mwanya iyo Coppa Italia bayitwa 63 barafise icyitwa Orange Trophy batwaye 2018 barafise ni Europa League batwaye mu mwaka wa 2024 batsinze ino equipe izwi ku izina rya Bayer Leverkusen. Dufashe kuri Gianpiero Gasperini akaruriro agiye kwakina ino equipe ya Real Madrid. Gianpiero Gasperini amaze sezo zigera ku 9 muri ino equipe izwi ku izina rya Atalanta Bergamo. Mu izo sezo rero zigera ku 9 Nubango kuva 2016 kugeza 15 kwezi kwa gatandatu kugeza muri no mwanya equipe ya Atalanta Bergamo mu bikombe yasanze bafise ibikombe bigera kuri 5. Uno musa amaze gutwara iyi trophy ya 2018 anatwara Europa League mu mateka yabo. Bafise Coppa Italia bato 63 ni kuvuga ngo nico gikombe gikuru yasanze bafise. Na Italy Serie A bafise ariko uno musi yarabaye igikombe cyo kumugabane mpuzamakungu. Bivuze ngo umuntu yatumye twiyumvira Atalanta Bergamo ishobora kuza ikarwanira Big Four, ishobora kuza ikagwana za Coppa Italia, ishobora kuza ikabura igikombe kizwi ku izina rya Serie A cyangwa se cya Scudetto, ariko tubona ngo yari equipe ishobora gutsinda za Roma, ishobora gutsinda za Inter, ishobora gusiripena wari wese muri championnat n'umugabo azwi ku izina rya Gianpiero Gasperini. Ni equipe y'umugabo yitwa Gianpiero Gasperini. Twanaje no kubona igerano uvuga ngo mu gice ca kane gishire ca nyuma ca Champions League hajya mu mwaka wa 2020 niyo mwaka bari bafise bano bagabo aba bataka babiri b'abanya Colombia, Duván Zapata na Luis Muriel. Yari equipe ifise kano ga kapitene kabo ka Papu Gomez kavuye kaja kwa Sevilla. Nubango imyaka yose Gasperini amaranya Atalanta iramaze kuba matira. Yeah. Iramaze kumenya kuko ino forme ya Champions League yo nshasha jendi uburyo ndiko ndayibonamwe. Ntavyo kuvuga ngo Real iratinyitse, ntavyo kuvuga ngo Barcelona iratinyitse, ngo Bayern oya. Ingo witeguye. Kuko utaje witeguye, yo equipe ibaza ko ari ntoyi. Iragukura ko amanota 3. Atalanta rero mwizo ntono nisindaziharuramwe. Je nimba nibuka Atalanta yabera tunze Zapata na Muriel igatunga na Papu Gomez, kandi Zapata kamari capable yo kuza mu bakinyi bagwanira kwa Meilleur buteur. Papu Gomez akamaza kugwanira agashimo ko mukinyi mwiza yaranzije. Yeah. Nimba yabera tunze Papu Gomez gatunga Muriel na Zapata, wibaza ko ariyo nziza yahabaye gusomba itunze ku mwana musi na Doketrayer ukongera ko na Mario Pazarici ni equipe iteye ubwoba. Nuno musore hagati mu kibuga w'umunya Brazil nyuma yuko barekwe Copa Mainers. Jewe ndavuga ngo Atalanta Bergamo ugera ino saha ngendeye kuko maze kuyibona, kuko no muzi na za equipe nka za Liverpool zirakina Europa League nta bara riba ryaguye, za Barcelona zirakinye Europa League. Ahubwo igikombe no kuba kweze bakoze extra batsindiye equipe ya Liverpool Anfield muri Europa League. Ibitsindo 3-0 baza kuba banatsinda na equipe yitwa kitari bwatsindwa ya Bayer Leverkusen bayitsindira finale kandi bayitwara igikombe, bayitsinda baratakaje umugabo azwi ku izina rya Gianluca Scamacca uno musi yagize Reptile Gamacross. Ni iki kintu rero ndiko ndakubwira ngo gukina Europa League c'est pas à dire ko dafise niveau nziza. Ahubwo Atalanta Bergamo je nabonye muri Champions League, Atalanta Bergamo yaje muri Europa League kayitwara za Barcelona zarajemo bikanka, za Liverpool bikanka. Ni equipe novuga ngo uno munsi guhagarara imbere ya Real Madrid nivyo profile ntizingana, kuko na Rukumano ubwo yavuga ati Vinicius Junior numukinyi wo kurundi gwego twebwe tudafise, amaze kugira maturite iteye ubwoba ku buryo umubona nk'umukinyi w'igihangange. Ivyo bimaze kwivugirwa na Demora Rukumano umukinyi mugenzi we aza kuba no muri equipe bahanganye, c'est-à-dire que Real Madrid irafise pio igizindi, mugabo Atalanta irafise izo nguvu zo kuza kurivariza ahantu hari varigerire, ahantu hari varigemira ase. Atalanta Bergamo irafise izo nguvu zo kuza n'ubundi kavuga ngo Real Madrid uri equipe nkuru turakubaha waradutsinze maintes fois, ariko no musi turaje kugerageza andi mahirwe. Erega niko nahagaze ko kari butumwe no musugeranya Lille na Real Madrid, tukinjira no mu busesangu, tukinjira mu bakinyi, tukinjira mu bamenyereza, tukinjira mu mateka y'ino migwi. Ni context urukino rujemo, urukino ruje ryari hagezweho iki, equipe ziri mu biye bimeze gute. Sino nta kintu nkuko bivuze Carlos na Bukomba na Gianpiero Gasperini, mugana narabonye na ba Bruno Genesio n'abandi baratsinze Carlo Ancelotti. Atalanta ziragana na Madrid, ariko Lille yaratsinze Madrid, kandi na Lille tsoyegeranya na Madrid. Effectif ya Lille tsoyegeranya ni ya Madrid, ariko no muzi ncabuje ko Lille tsinda Madrid. Nuvuga ngo ibintu vyose vyugariye kukuba uru rukino ruje mu bihe twisanga Madrid ikeneye amanota gupfa no gukira, ariko kandi tukisanga Atalanta Bergamo ari equipe ata pressure ifise, mugabo mu mutwe ifise vengeance, revenge.
ni ekipe yatsinzwe kuri finale ya Super Coupe ya kuri UEFA Super Cup. Mbappe akina urukino rwe rwa mbere nk'umukinnyi wa Real Madrid atsinda igitsindo. Niho hano natanguye mera turabizo difficulty abantu ntibumve ngo turiko turageranya ino migwi. Atalanta yotsinda Madrid nkuko na Madrid yotsinda Atalanta mugabo kwera ko mu mupira w'amaguru maze kuja ku kibuga mwese mfise amaguru abiri ni 50-50 ekipe izana 10-10 ikintu conye n'urukino ruba gugariye ko mbega urukino ruvuziki ku migwi yose nico gituma twanariza iyo migwi cyo tuma nahereye kuri Gian Piero Gasperini ninde muri ekipe ya Atalanta Bergame mbega Atalanta Bergame ava Gian Piero Gasperini yari ekipe meze gute yaza muri Big Four kanga biraza kuba bigusaba kuzingurura ibitabo mbega ekipe ya Atalanta Bergame yaja mu nkino zo ku mugabane w'Aburayi yari ibiharuro ama statistique bitwereka ko ekipe ya Atalanta nziza ni ya Gian Piero Gasperini kunwa n'umugabo witwa Gian Piero Gasperini ngo menyereza mukuru wabo sezo 9 kandi unamusugiye kuraba mu yindi migwi yitwa ko yama igwanira kuza muri Big Four mu gihugu cy'Ubutaliyani dufate Roma dufate Napoli dufate niyo Inter wongere ko nuno mugwi wa AC Milan nabo baratwaye ico gikombe dufate Lazio de Rome dufate peut-être ni za Bologna nta mugwi n'umwe ufise umenyereza uno munsi arambiye muri ekipe nka Gian Piero Gasperini bivuze ngo Gian Piero Gasperini yarahaye indi shusho ekipe ya Atalanta Bergame yari transform ibi nimwe mu bikwereka ngo Carlo Ancelotti ashobora kuza ari kuri pressure yitwa umenyereza akomeye aba bataliyano navuze ko bamura nk'icitegererezo ariko bagasanga Gian Piero Gasperini icyo asiguye mu mupira wa Atalanta Bergame arashobora kuza nawe akavuga ati je maîtrise mon équipe kandi na pressure mfise ngomba gukina Madrid niwo mwanya wo kugaragaza ngo nimba naratsinze Leverkusen nimba ekipe ndayamiza muri Big Four c'est le moment de convaincre n'umwanya wo kwerekana ngo ekipe ya Real Madrid bashobora kubona izina kuko ruzaro rukino rwa gatatu rwa kane akina Real Madrid Gian Piero Gasperini kuko no muri 2021 barakinye muri 8e de finale ni ekipe ya Atalanta Bergame bayitsinda igitsindo ca Ferramendi mu rukino rwo gutangura ndetse baca bayitsinda je pense 3-1 harimo igitsindo ca Asensio gutyo ni kuvuga ngo Gian Piero Gasperini no munsi nta mahirwe afise imbere ya Madrid ariko arazingwa ico kintu aragifise nk'umutwara imbere ya Carlo Ancelotti ni iki kintu Atalanta kumva ngo shoke ya Atalanta na Real Madrid en fait Atalanta uba wumva umengo ni ibintu bisanzwe kumva ngo ekipe iza guhura na Atalanta umengo ni ekipe yorohewe mugabo muri kano kanya tuvugana muri championnat y'Abataliyani hagaze ku ntebe y'imbere ihagaze mu kibanza ca mbere amaze kubidepasa ekipe ya Napoli ni ekipe yagahinduye profile tubona kuno munsi twarageze kora debat turavuga ati rashobora kuja gwanira Italie Serie A kuko mumenyereza profile ya ekipe effective n'ibindi bigiye bitandukanye consistency byose barabikwije uno munsi tutagendeye yuko Miras itunzere yaho sinotinya kuvuga ko Ademola Lookman ari umukinyi mwiza ari mu Butaliyani atari uko Inter de Milan itunzere Lautaro Martinez ni Ballon d'Or Afrique bategeza kwimwa abantu kuvuga ngo iyi ekipe irimo ama erema kandi Atalanta ubundi ubwiza bwayo bwose ntibigeze baba beza bose mwaka wari wo wose nimba rutunze Papu ugatunga Muriel za uyu Urunware gwabo Zapata Jeno fata ko yarasanzwe Muriel ukongera ko na Papu Gomez Zapata ni yarasanzwe ko ibitsindo yabimariramo nukuvuga ngo wasanga ari zo erema ziri muri ekipe ziri dangereux gusumba izindi mugabo no musi nimba bivuze ngo no munsi hari piyo Atalanta ifise mu mugwi wabo two kwitega ko uno munsi bashobora kuza kugura ekipe ya Real Madrid erega sindiko ndabona Vasquez yo kwiyempoza imbere y'umugabo yitwa Ademola Lookman uribukana muri Super Coupe d'Europe Carvajal yarasufra ukabona yuko Ademola Lookman yamunaniye ku buryo Militao aguma zaraza gutabara ku buryo Valverde agaruka cyane hari n'ibinyamakuru bitanguye kuvuga ko ekipe ya Real Madrid ishobora kugaruka na Federico Valverde akaba ari wakina ku nimero 2 no munsi rero Atalanta twamenye Atalanta jewe ubwanje niboneye itandukanye na Atalanta dufise uno munsi Atalanta dufise uno munsi na Atalanta iteye ubwoba itera ubwoba Inter itera ubwoba Milan itera ubwoba Napoli itera ubwoba Juventus dotire ekipe ziri z'amazina mu gihugu cy'Ubutaliyano iri na capable kuza gutera ubwoba ekipe yari yose bahura muri kano kanya nkundira gato tugaruka kuri kano kantu rero ko ekipe ya Real Madrid n'urukino barufashe nka finale amanota 6 kwa Madrid mu nkino zigana kuri 6 nyine nimba nibesha mu nkino zigera kuri 5 bagiye kwa kintu kwa gatandatu of course 5 batsinze 2 no munsi bari kundwigira gatandatu bivuze ngo batsinzwe na Lille batsindwa zingano 3 na Liverpool batsinzwe na AC Milan batsindiwe muhira batsindwa kabiri hanze amatara ngena kuri 6 mu nkino zigana kuri 5 kwa ekipe ya Real Madrid ni naho havuye akana ko kuvuga ngo urukino ni nka finale kuri twebwe gutsindwa kwa Real Madrid kuno mugoro na ekipe ya Atalanta vyo twereka ko
ubwa Real Madrid bwose burangiye muri UEFA Champions League no mwaka 2024 ushabira 2025 arivyo byo byatumye muri equipe bavuga ngo uno munsi no gupfa cyangwa no gukira gusumba uko izindi nkino yaba ugwa Milan ugwa Lille batsinzwe no gwa Liverpool babona kumenga biracashoboka naho borutsindwa mugabo biracashoboka uno munsi gufatira kuri equipe yitwa Atalanta ugacwaye ukavuga ngo nayifashe nka finale bitwereka ko uno munsi itsindwa rya Real Madrid muri Urukino mu gihe byo bishitse ubwa Real Madrid bwose bwoba burangiye muri UEFA Champions League y'uno mwaka ikaba yosezeregwa mu matsinda ikintu ca mbere tugomba kuraba niki Madrid mbega hamwe bitsinzwe na Atalanta Bergame nivyo birumvikana ko iyi equipe ya Atalanta Bergame iyo tsinda Madrid tukiyumvira ko izotsinda Strasbourg ndetse na Brest zibiri zo bisigaje mugabo nimba hagezaho utsindwa inkino zigera kuri zire muri zitandatu wakinye uri Madrid ntaco tuma tutiyumvira ko na Brest izova kuba ukigatuma Gukora kino tarimo ntaco tuma tutiyumvira ko equipe ya RB Salzburg itazokuba kigatuma Gukora kino tarimo kuko match ni n'amafaranga twaravuze ko iyo equipe inganije iba yibitse ko ibumba majanirwe by'amafaranga y'amanyaburaya mu gihe gutsinzi iba yibitse ko miliyoni 2,200 by'amafaranga y'amanyaburaya ubwo rero izi context zuko equipe nubwo iba yaratashe yitwa Strasbourg ntabwo twaratashe ariko reka tugende kurondera prime de match kuri Urukino rwa Real Madrid abo barashobora gutakariza mu gihe nka Madrid no munsi ibyo kuvuga ngo dutsinda match kugira ngo turonke amafaranga yo siyo ambition yabo equipe zizazifise ambition zidasa equipe zizazifise ibyumviro bitandukanye rero deke equipe ya Madrid yo bitsinzwe na Atalanta Bergamo no munsi simvuze ko itoci itsinda Strasbourg na Brest mugabo kandi izo bayishyize mu kaga kuko twotangura no kwiyumvira tukazona korana debate tukavuga ati ko Madrid ifite amanota 6 isigaje Strasbourg na Brest amahirwe yo kuzitsinda yo yangana gute ko bazoja kwa Brest bakakira Strasbourg ubwo birashoboka ko bazitsinda bazitsinze naho tugaca dusubira tugasanga hari yindi deba itubwira ngo mbega umugufi amanota 12 urafise amahirwe yo ko warangije muri 24 vango kuva ko cyicenda kugeza ku 24 kugeza muri moya dufata karuriro equipe ya 24 itwa Real Madrid nyene ifise amanota agera kuri 6 ugiye kuraba equipe ziri imbere ya Real Madrid za Dinamo Zagreb za Club Brugge za Feyenoord za Celtic Glasgow za Juventus birashoboka ko bobo avec Madrid yo bitsinzwe no munsi muri bo deja rero bashobora kuba biyongereje amanota bagakwiza amanota agera kuri angahe 11 abandi bagakwiza 9 abandi bagakwiza 10 mugiye kandi rero equipe ziri nyuma ya Real Madrid nka za Paris Saint-Germain za Shakhtar Donetsk za Stuttgart zifise amanota 8 zisinza zoca zigira amanota 7 nukuvuga ngo dushobora kubona indwi igirandwe UEFA Champions League Madrid deja bari mu kibanza nk'ica 30 cha 30 na mu gihe bo batsinzwe bivuze ngo amahirwe kwanza ngaha zoba yamaze kugabanuka ko ja tura mbegwa 24 afisa amahirwe yo kuzoba afisa amanota 20 amanota 12 gusa cyangwa zoba yarenze nuvuga ngo nimba tubona ko ibiro vyerekana ngo birashoboka ko uzoba yabaye wa 24 ashobora kuzoba arenza 12 point cyangwa zoba afisa yo 12 point mbega nizi yauri ari equipe za cyangwa zine zifite 12 na Madrid irimo ubwo iyo sindi deba yo kuraba ngo Madrid yabinjiwe bingahe no musi ni equipe yensiwa cyane Madrid batsinze bingahe no musi batsinda bidashemeye Madrid batakaje match kuko no musi nka Atalanta bagiye kukiranira atakaza Urukino na rumwe match 3 barazitsinze banganya zibiri kuvuga ngo bafite amanota 11 no musi Atalanta bagazenza mu kanca gatanu isumbye rero Madrid mutegera kuri ata context zose zirerekana ngo Urukino rugomba kuba finale kuko Madrid yimbira icobo equipe zose zoyitinyuka nyuma ko bitsinzwe na Atalanta buriya wakutsinda biratuma kumara gutsinda no Urukino tukaba twona harura ko batsinda nkino zibiri baza ko basigaje birabakura muri barrage no ikintu kimwe Mike gihari bisa nkaho menga amahego yose Madrid nubwo yorengana iraca muri barrage amahirwe menshi ashoboka none kico cobo bacimbiye ubwo barrage nabo barayitakaza kuri no erega igituma Real Madrid igomba gufata Urukino rwa Atalanta nka finale ni gute irabizi ngo dusigaje Brest dusigaje Strasbourg nuba bitoroshe mugoro kandi Atalanta muri zo zitatu zisigaye Atalanta niyo equipe iteye ubwoba ikomeye gusumba Brest gusumba na Strasbourg iteye ubwoba muzisigaye nivyo nabonye yuko nta equipe itotsindwa Crvena Zvezda yakuye amanota 3 kwa Stuttgart nayibabaje itsindo 5 kuri kimwe nta muntu numwe yarabona yuko Stuttgart yotsindwa ibitsindo 5 kuri kimwe mugabo umupira w'amaguru ufise irindi banga ryawo Real Madrid yamaze kwishira mu kaga itakaza imbere ya Milan itakaza imbere ya Liverpool itakaza imbere ya Lille nukuvuga ngo inkino zigera kuri Madrid no sezo muri UEFA Champions League batsinze Dortmund
baratsinda na Stuttgart kipazo mu yari zonyene zitanu bamaze gutsinda kabiri batsindwa ntibaragabura no kuvuga ngo reka dufate akarorero kugira ngo abantu babyidentifie neza Madrid baro bigaragara ko barorerwa imbere y'imigwi yo mu Budage ariko Madrid bigaragara ko imigwi yo mu gihugu cy'u Bufaransa irabagora ncanjani niyo bayisanze mu Bufaransa ariko muri no mwanya ibihari nuko equipe zimaze gutsinda Real Madrid zigera kuri zitatu harimo equipe yo mu Italiano izwi ku izina ryande rya Atalanta Bergamo harimo equipe yo mu gihugu cy'u Bufaransa yitwa Lille harimo equipe mu gihugu cy'u Bwongereza no kuvuga ngo no muzi bagiye gukina na equipe iva mu gihugu kimwe na equipe yabubahutse ikabatsindira Santiago Bernabeu izwi ku izina ryande rya AC Milan no muzi bagiye mu Butaliyano bazi ngo dufise ideni ryuko twatsindiwe muhira na AC Milan kandi no musubiye kuraba statistique ma AC Milan si equipe imbere ya Atalanta Bergamo ivyo le forme dimo mabitwereka ni iki kintu rero kiza kuvuga ngo Real Madrid agomba gufata urukino rwabo nka final bamaze kwisanga mwako kaga kandi ako kaga kugira bakikuremo bikunde nuko no musi bashobora gutsinda equipe ya Atalanta vyanga bikunda hashuha hakanya Real Madrid igomba amanota 3 apana kumbwira kugabura kuko kugabura na Atalanta hari n'iyindi moyo ko kugabura na Brest hari n'indi moyo ko tsindwa na Strasbourg no ino mupira w'amaguru uyu munsi waramaze gutorerwa ibanga ryawo jewe natangwe kubona ko ibintu bikomeye Crevena itsinze Stuttgart bitsindo bitandavuga ati mu mupira w'amaguru esi tumwi Champions League formanshage apana kwisinda kwinyagira je nababwiye abantu bari bavuze ko itazotsinda match ndabakurira ko ibitsindo bitatu hasigara 2 kuri kimwe ariko yaratsinze match no kuvuga ngo Real Madrid nizina bafise n'ubukakari bafise ku mugabane wa Buraya equipe ibitsige kombe cyo mu mwaka uheze eske turavira mu mapure eske turarokoka imbere ya Atalanta turisanga muri barrage niyo mind bafise no munsi nico gituma yemeye gukorokana Vinicius Junior na Rodrigo Goes batameze neza 100% tutarakiza ko ahubwo nyuma rero kuno munsi Urbana zidurukino rugize nka finale hari Madrid ibinyamakuru presque byose byo muri iriya nzu biremeza ko uyu mugoroba urukino barufashe nka finale na ni mugoroba Carlo Ancelotti yari kuba muri conference press n'utwa Federico Valverde nabo bana bigarutseko tutarara bico bavuze muri conference de presse arasabwiki Carlo Ancelotti kuko je ndamufata nkaho no munsi ari wagomba kuyobora izingabo za equipe ya Real Madrid muri makerero Carlo Ancelotti n'umugoroba umunyeza mukuru equipe ya Madrid muri rusangi na groupe yose ya Madrid barasabwiki kugira ngo batsinde no rukino ndavuga yaba esprit de combativité bagomba kuba bafite no mugoroba psychologique bingana abakinyi bategereza kuba bahagaze mu mutwe na choix tactique ari bugombe gukora no mugabo etwa Carlo Ancelotti kugira ngo bikunde amanota agera kuri 3 aho nyina akandi kantu mitana hazana urabona hamwe witwa Carlo Ancelotti utakaza no rukino gura munsi n'intsinzwe maze iminsi ariko narongo no wanashaka no muri Liga uno mwaka twahava no munsi kakanywa babo kahamaze iminsi kashobora kuba yokirukanwa gacika inkuru kubitwa Carlo Ancelotti arasabwa ikura mugoroba kugira ngo bikunde atsinde runo rukino ari kumwe na groupe yiwe mbere ko dufatuza wanashaka kubakinyi bari no mu mvune bemera kubagarukana mbere y'iminsi igera ku 10 yaho byari bitekanijwe kabakinyi bagaruka mu kibuga barasabwa ikirero witwa Carlo Ancelotti ndetse na groupe yiwe yose kugira ngo bikunde Madrid ironka intsinzi no mugoroba imbere ya equipe yitwa Atalanta uco muri zo poste tuzose nkubwiye uno mugabo azwi izina rya Carlo Ancelotti byose bibanza kuza ku mutwe wiwe rero chef ni wa decida ariko kandi nawo umusaruro mu bigomba kubazwa turazi ko equipe ya Madrid yatanguye kugeza mu no mwanya umumenyereza ntaro nka 11 biwe batangura umumenyereza ntaro nka tactique agomba gukoresha umwaka wose rwa ngo mukenyura ntazi ngo ni 4-4-2 nazi ni 4-3-3 nazi ni 4-2-3-1 bihindagurika ku rukino en fonction mu adversaire bagiye gukina ariko na en fonction effective afise no munsi reka rero tugaruke kwanza kuba ari disponible cyangwa se tugire comparaison gato turabe mbega Carlo Ancelotti byo crea kuko twabonye gutsindwa kwa Madrid birashya mu kaga Madrid nimba Madrid iri mu kaga ibazwa Carlo Ancelotti ngo ngo Carlo Ancelotti ari mu kaga kigwije nka 2 cyangwa 3 bivanye nuko Madrid iri mu kaga twaje dufate urukino context rujemo Carlo asabwiki
kararazi ngo c'est le moment de se qualifier nka equipe nkuru ya Real Madrid mu gihe Jean Piero Gasperini atapresha fise usibye kumva ngo nanje ndifuza kuja mu bamenyereza batsinzira Real Madrid na cancane ko bigaragara ko equipe nyinshi ziko zirayifatiranya mu bibihe bigaragara ko equipe idahoza ko itari consistency ivyo rero bica bituma niyumvira mbega urukino nkuru iyo Madrid rukinye ikunze kuba yifashisha iki nk'intwaro ikomeye cyane ikunze kuba yifatisha abakinyi bari experimenté kabiri les meilleurs joueurs bien sûr de l'équipe gatatu kutabandona mu rukino kumva ngo urukino peu importe resultat turiko turabona ntirurarangira duhereye aho rero ca turaba mbega equipe ya Real Madrid uno munsi ravisa abakinyi ushobora gutuma uru rukino nubwo Carlo Ancelotti mu mikenyero byo byanse bakabikora ku giti cabo ariko gahaza ntaguciriye mu ijambo Real Madrid twabonye itabandona na Real Madrid dufise uno munsi ni Real Madrid zibiri zidasa mugabo la qualité de pas abandonner barashobora ivyo equipe yisunga na Tencha niyo bisanze muri bino bihe bose gakonta kuri bo kuko uno munsi Madrid igeze ivuga ngo akanu kose muri game y'uno mugoroba mbere equipe ya Atalanta karakonta hari jambo gusumbuko uno munsi hari kumbure hari Frangaras aho kwirengagizwa hari nakaho kwirengagizwa bageza uno munsi byose biba konte wonavuga ngo nagurira y'umutima match mugabo turasi hari jambo mazimezi mvuga kuri no equipe rino munsi ndarisubiramo ndarishimangire nzoriheba peut-être ariko bikosoye Real Madrid ifise effectif ngufi kandi effectif ngufi yabo bafise irimo abakinyi beza mugabo irimo abakinyi beza wamuzi yuko urugamba gose ugomba kubatuma nico gituma muri ko murabona burya Vinicius Junior iyo yariko ari muri equipe nuvuga ngo yuzuye effectif imeze neza nivyo niwe le grand joueur wa equipe mugabo Vinicius Junior nere kugarukira kuri pressure ariko no muzi arinza ko entraînement hamwe n'abandi ategereza kuba muri 11 batanguruka bazagenda ko Vinicius Junior yagarutse kuva ku munsi wa kane hari kuva ku munsi wa kane Rodrigo goes iyi match Rodrigo bamusibije match bazi yuko yari gukina muri weekend bavuga ati yagize surcharge musculaire ibintu by'uburohe n'ibiki bamusibye match ariko twarinze tugera ku munsi wa gatandatu mu masaha y'umutaga tuzi ko Rodrigo goza ari bukine match ni ibi bintu Real Madrid irabona ko abakinyi bayo bababaye mugabo nta yindi choice bafise twisanze hahandi muri bwa buzima bubi tugomba gukoresha ingufu zacu zose kugira ngo tuze kuba turokoka nico kintu cubona barazanye Vini barazanye Rodrigo nta yindi choice nuri busige Rodrigo nguzane Ardagura imbere ya Atalanta Bergamo nuri busige Vinicius ngukinije Mbappe Enrique yatake ntibikunda nivyo uno munsi Ibrahim Diaz nta namutoma nta rubanza hagomba kwa City na Bayern na hanariho hose Ibrahim Diaz amaze gukonvenka yuko n'umukinyi mukuru nta hantu tomutuma mugabo no munsi uzi ko ugiye gukina na Atalanta urukino ufata nka finale ugaragaza kumenya ngo mbega Vinicius ndamufise amagara yiwe aramwemerera no gukina n'iminota 5 nimba amwemerera 5 na 90 bimwemerera kuko tugeze aho umwansi ashaka tugeze ahatemba reka rero dukorera mwabo bakinyi n'ubundi jemba mbona barashobora kuva imbere ya Atalanta barashobora kuzova imbere ya Brest barashobora kuzova imbere ya Strasbourg bakisanga muri barrage mugabe ico amaze ko na kuri Real uko yisanga ukwigendira avance faze kurikira ni kwiza n'ubundi burakari faze kurikira ni kwiza n'ubundi burakari ariko ubwo burakari n'ubundi buraza ari uko mu kwezi kwa mbere equipe yakoze recruitment none utakoze recruitment ubundi abakinnyi ari babandi cyo manager zosubira babare Kamavinga yagarutse arasubira babare Vinicius arasubira babare bientôt Mbappe azobabara kuko nawe n'umuntu cheki kintu kwa Real Madrid none musikira cyane ya makenga imbere ya equipe ya Atalanta Bergamo imeze kuno unavuze n'ikintu ciza buri kinyamakuru naco marka candika ko kivuga ko umugabo witwa Vinicius Junior buriya bamugarukanye ku munsi wa kane atangura entraînement collectif na equipe ariko buriya ku minsi abaganga bari bamuhaye gomba kumara hanze haragisigaye imisigara ku 10 ngo yagarutse avant bivuze ngo yagarutse imbere y'imisi 10 kuyo abaganga imbere giye charcitse zukateza ugarukirako imbere y'imisi abaganga bari bamuhaye bamubwira ati ugomba gukigiye kanaka Vini yagarutse imbere y'imisi 10 aceshikire ku rukino nkuru rwa equipe ya Atalanta bigaragara ko equipe iri kuri pression yo gushaka intsinzi hasi hejuru Rodrigo goes muri weekend batubwiye ko yagize imvune ya surcharge musculaire ndetse agomba kumara hagati y'indwi 2 ndetse na 3 atagaragara mu kibuga
niwe twamubonye ku munsi wa mbere bamushira muri groupe ndetse ariko arakora na entraînement individuel wanashaka na Kamavinga nawe twabwiye ngo zigara kuri 3 uno munsi yakoze entraînement afise umupira kugarukana Vini na Rodrigo bose bavuye mu mvune kuri match nk'iyi Madrid no shira kwafashe risque yo tuma babura bano bakinyi igihe kinini gisuma ico bari babuze ariko kandi mujanye no kugwanira insinzo no munsi ko ariyo ikomeye cyane gusumba ibizobejo Madrid nibo babafashe ingingo nziza yo kuvuga ngo urugamba guno munsi dufise tugomba kuzana buri ntwaro yose yacu ihari akaba ariyo dukoresha mu rukino tugomba gukina na equipe ya Atalanta kuno mugoroba ibi biraza kuba bimfasha kuri ya point ya mbere naherako byo kuvuga ngo le leader de l'équipe abo bakinyi bazi zino nkino ushobora kubatuma buri kimwe cyose nawe umenyereza yoba atorowe mu Kenya ukavuga ati jewe Carlo Ancelotti na panzi byanje byose byanse Federico Valverde rabana na Jude urana na Rodrigo na Vinicius Junior murabe Rudiga mukori ico mubona kibereye sino imikenyo yanje yaheze abo bakinyi rero Madrid yabafise duce dusaba Juma mu ngabwe ibyuma tuzanire icitwa convocatoria squad abakinyi batwaye abakinyi ya Ibergamo equipe yatwaye Ibergamo bari disponible kuri Urukino asante sana Juma yamaze kubaza dufise Thibaut Courtois mwigori dufise Andernin na Serge Messi birumvikana ko uno munsi kwisi na rukino rukomeye utotuma Thibaut Courtois utaratumye Thibaut Courtois abandi banyegori bose bacaje kujyama aho uri kote mwigori nimba hari ikintu cya mbere Real Madrid ifise cyo kwishimira n'umugabo yitwa Thibaut bien sûr Thibaut de Broc rukino gwananiye Vini nimba uwo Vini yabahaye igitsindo equipe ya diverse kabiri kurabagora Courtois kayibera ibamba akababwira ati nimuryame mu ruhuke jewe akazi ndakizigama sikuvuga ko adatsindwa ariko tugombye kwerekana combien de fois a répondre présent iyo equipe mukene mu bihe bigoye nk'ibi mu gihe dufashe muri defense equipe ifise Lucas Vazquez ifise Varejao ifise Fran Garcia ifise Rudiger ifise witwa Yosef ifise Raul Asensio na witwa David Jimenez vuga ngo muri uyu mwanya twisanga equipe byanga bikunda mu defense service Anthony Rudiger witwa Lucas Vazquez nibo bakinyi bonyene kuko atansi abantu bashaka bakunda kwitiranya Lucas Vazquez mu kinyate ubwo aba mubi kenshi Madrid yarushijwe bimwe bigaragara cyane sino equipe ya Madrid yari nziza niri kila zavaringa sindabona equipe ya Madrid tsindwa ngo nuko yakinije Vazquez ariko ahubwo nanabonye Vazquez rimwe na bashaka kudebloka situation akerekana ubasha abantu batari bamwiteze ko please iyi experience yiyo kuko nta rukino rubaho rukomeye gwa Madrid no musatazi sinibaza ko uyu Vazquez yatsinze ibitsindo kuri za El Clasico yabaye mwiza kuri za Bayern Dominique yabaye mwiza kuri za Atletico Madrid twari bikombe kutomuto mu rukino urumutuma bien sûr nawe yobara umuratirana kandi no munsi nutangare ashobora kuba yofata nka temana rukumana abantu bagatangara ko mufate nka matches zibiri ziheruka Madrid bakinye none Madrid basinzwe kora Vazquez ari mubi ku rukino rwa Liverpool bwana Landry wigeze ubona urwego rwa Luis Diaz Marulanda twaramubuze nta na gato Vazquez yari yimereye neza equipe yatsinzwe kubera ari mbi Diaz ntagoye Vazquez ndamwibuka 2000 combien 2000 non avant Liverpool vise Ozan Kabak na Phillips na Tanael muri defense centrale hijya ejo ma 2020 hari muri 2020 hijya ejo Vinicius Junior yabatsinze igitsindo kuri centre ya Cruz umupira muremure hawe na Toni Kroos ni hantu nibukira Lucas Vazquez navuga ati Lucas Vazquez ni grand joueur yaracunze Sadio Mane match irahera Mane ntamubonye kandi twarabonye rega babakinyi baba winga ba dribble nkuko bageze kuri urwego rwa Ademola Lookman barakunze gugwa mukaga iyo bisanze bahuye na equipe iri experiment cyangwa ifite abakinyi bamenyera no mayigano kandi Mane baracenga cyane ariko uca mu occasion menshi kandi Mane we yaratandukanye n'aba winga bandi turiko turabona bien sûr kuko Mane yarakudribla yaranyaruka yarakomeye yaratsinda kubona umuntu nka wataye nk'iya Vazquez acunganye na Mane vyari ibintu umuntu adashobora kwibaza mugabo uno munsi Vazquez imbere ya za Bayern Dominique imbere ya za Barcelona aratsinda aratanga ama assist erega maturité donc bavuze kuba mu defenseur w'ikigatanya sukugundagurana matike sukuvuga ngo gundagurane Arnold ho niyo bashobora ba defense abataka bamwe nabandi mugabo no munsi menya ngo poste yiwanje ntegerezwa gusa nsaba baro gute hageze ko to defend nimba ku defend umuntu uzimaka ngo mugende kubomana Vazquez n'umukinya kinisha ubwenge bwinshi gusumba inguvu wanashaka fisi zibaye para yandi bakinyi ba Real Madrid mugabo ubwenge bwinshi
asanzwe ari no mu nimero 7 bagaruye hinduka mu nimero 2 kuruware yose equipe imeze neza kuruware yose abari ko arayokipa na musi Jesse sinoza kubona yafasha Demora Kumani ngonze gutangara nyuma ya Lucas Vazquez na Rudiga twavuze nibo bakino bose bigaragara ko muri defense shobora gutuma runo rukino birumvikana ko Fran Garcia yisanga mu bandi kuko Mendy nawe hari Fran Garcia yisanga mu bandi kandi nta yindi shobora bategeza kumukinisha byanga bikunda mu gihe novuga ngo ugiye kuraba uyu mwana Suizi yagera Raul Asensio byanga bikunda equipe igomba kumukinisha kuko yamaze kuba garuka kandi kugaruka kwiwe ahanye ntabwo kwa Raul Asensio ubwo no munsi ni turi busubire kandi kubona umugabo yitwa Carlo Ancelotti muri bricolage zo kuba garuka umugabo yitwa Aurelien Tchouameni muri defense centrale y'uwitwa Tchouameni n'uwitwa Rudiga gusuma uko bituma umugabo yitwa Raul Asensio umwana muto twabonye ko ariko araduha performance nziza yabitenguye ku rukino rwa kipe ya Liverpool unkundira ko kantu turava tukaza ko tactiquement ko biragaragara ko Antonio Rudiga hari gihunga cishuka cuko Ancelotti ari buze kwitwararika cyane witwa Tchouameni muri defense centrale n'uwitwa Rudiga ivyo agasiga mu defense de formation ngara bura sense ivyo turaza kwa tubiza ko tugiye muri tactique cyangwa imikenyo mumenyeza ashaka gukoresha twerekane ko mu bintu byo tuma Tchouameni akiri imbere ya Raul Sense cyangwa kimwe mu byo tuma Raul Sense yokira imbere y'umugazi ku izina ryande rya Aurelien Tchouameni muri axe central cyangwa ico tuma ariko Aurelien Tchouameni no musada tangura hagati mu kibuga gatangura muri defense ariko nimba wabonye match ya Girona ingene Girona mediane yabo yagoye no vuga ngo equipe ya Real Madrid ubwo uriko urambwira ko havuza kuzana Luka Modric ngo Tchouameni akine muri axe tufise Raul Sense tout est possible mais iyo ni plan tactique tubigaruke ko turiko turaba abantu bakigida baba valider kwanza urukino ugomba kurutuma abandi nimba muri defense twisanze equipe ifisa abakinyi babiri gusa utuma urukino ndavuga Rudiga na Vazquez tukisanga equipe ifisa umunyegori nivyo mutuma hagati mu kibuga dufashe uno munsi je urukino sino rutuma Arda Güler mugano rutuma Luka Modric mugano rutuma Jude Victor William Bellingham no rutuma Federico Valverde abone baba mu bakinyi no munsi kuko reka wanashima se n'uwiba gato ivyo Federico Valverde yavuze muri press conference avuga ati twubatswe cyangwa se twakoze kugira ngo dukine inkino mwenizi siko yavuze mu rurimi hari yagwicongereza rikanda yibakubitse kugira ngo niwe yarerekeje Carlo Ancelotti kuko yagakomoje bukebuke ntivuga ko byinshi nimwe mu bikwereka ngo Real Madrid buriya hari match yashobora gutakazwa bwa ati match bayitakaje kubera ko viance by'ukuri nta kundi bari bafise bagira ura mugabo azwi ku izina rya Federico Valverde amajambo yakorokanye muri press conference bari kumwe n'umusaza Carlo Ancelotti nabonye babishize ko ari yakumbuga zabo zitandukanye nyuma yuko navuga ngo bariko barakora press conference bamaze kugishika mu gihugu cy'Ubutaliyani mbere yuko bakora imyimenyerezo yavuze ati we are players ati turabakinyi who are built bubaswe for this type of game gukina ubwoko mwene ubu bw'inkino so genre de match uyo nijo twakorewe twaremewe gukina ubwoko bw'inkino mwenizi uyo no witwa Federico Valverde niko kandi ko ndagaruka ko babaride urukino tutitaye ku buremere bw'umu adversaire gwa rukino utinya uvuga ati hano nta kosa ryo gukora urutuma abandi kwa Real Madrid aho turi muri mediane Federico Valverde Luka Modric Jude Victor William Bellingham ngeranije n'abatumwe ko ngasanga muri mediane yabo abandi bakinyi bitwa ko batumwe ko hagati mu kuko abantu batandukanye je rukino notuma Jude notuma Tchouameni kuko Jude no musaravugisha isi muri Real Madrid numukinyi amaze gukonvenga ko ari muri equipe ya Real Madrid agize gute abikwiye mu gihe Tchouameni ino musi ni saison ya gatatu saison ya mbere vyaranze ya kabiri birakunda ko equipe ari nziza ya gatatu no mundi yagezaho bama mwitangaza makuru Tchouameni ashobora kuja kwa Liverpool Tchouameni ashobora gusohoka Tchouameni naratanga umusaruro muri Madrid bamwiteze ko Tchouameni ahindurirwa ikibanza n'ibindi bigiye bitandukanye vuga ngo Tchouameni no musi aracari mu bwoko bw'aba bakinyi bahungabana kwa Madrid bataritora hari n'abatsanguye kwiyumvira ko ashobora no kumugira mu defenseur burundu raison pour laquelle vuga ni ndavye mu babaye convoqué hagati mu kibuga urukino rutuma Bellingham no rutuma Fede no rutuma Modric sino rutuma Tchouameni sino rutuma Güler sino rutuma no mwana bitashema kubica 50 birenga kwijana gato no rutuma Ceballos mugabo muri kayaho abatanguye byabanki kuko gutangura kwa Ceballos naje ndaza kwa ndebona nka surprise kwa kundi yakivuga ati tactiquement na wundi d'office ari buduye ibyo twari dukene mu rukino
bibaye ngombwa ko tugira rokuri yo gukinisha witwa Daniel Ceballos kandi amazige yitwara neza mugiye mu busatirizi twisanga equipe ifise Vini Junior Kylian Mbappe Rodrigo Goes Enrique Felipe Morel de Souza witwa Brahim Diaz Madrid itwaye umukinyi mwiza wigana mugabo dushobora kugaruka ko atari physical fit avuye mu mvune Madrid itwaye Kylian Mbappe umukinyi mwiza meilleur buteur wiganwa ryo mu mwaka weze Champions League mugabo na uno munsi psychologiquement atameze neza psychologiquement cyangwa se mu bijanye n'ivyo yifuza aho gutanga kwa Madrid ku munsi cyo agarutse ku kiganiro yakoranye n'abamenyesha makuru twibwiriye ko tugomba kumubona ari mwiza mu gice cya kabiri cya season niho Madrid bagomba kuyitega mugabo yaranagacije garavuga ati turafise matches tugomba gukina nka final kugira ngo turonke niburi tike yo guca muri barrage hama tukaraba ibizokurikira vango nawe yaragakoze karazi ngo hari cyo amaza mugabo no mpose biragoye kumbwira ngo Madrid mw'Urukino guno munsi mu busatirizi mugiye ntarutumye Vini ko ratameze neza ngo ncanda rutuma Mbappe ahubwo nisanga ko ibyaro vyerekana ngo muri Champions League turafise umwe mu bana ku myaka mike bafise haba muri equipe ya Madrid haba mu mateka ya UEFA Champions League afise ico izina ryo rimaze kuba iri proposa muri UEFA Champions League yitwa Rodrigo Goes nawe tugomba kumwitega Brahim Diaz ni umukinnyi ataba yifitiye confiance yo gutangura mu kibuga mugabe yatanguye canka asubiriye ubuzingo twamubonye kenshi abari capable de répondre présent mu nkiniza arizo zose rero ibyo Monkli wakuri iki kintu c'abarideri nisanga Madrid ifise abakinyi igomba gutuma muri no rukino mugabo ku bice bike kwijana par rapport uko vyahora kuko bibuke ngo bakinye na Atalanta Bergamo bafise Carvajal bakinye na Atalanta Bergamo bafise Ferran Mendy bakinye na Atalanta Bergamo bafise Thibaut Courtois bakinye na Atalanta Bergamo bafise Vinicius ameze neza equipe yari yuzuye muri rusange bakinye na Atalanta Bergamo bafise Modric ameze neza bafise Fede ameze neza ari abakironka Mbappe wa vrai Mbappe akene gutsinda igitsinda abantu benshi bari biteze no munsi no kuvuga ngo aba leader bariho mugabo asabwa gutanga inguvu zirenze izo bahora batanga kubera ko Fede yisanga agomba gutanga inguvu zirenze izo bahora atanga kubera ko hari abo bategezwa ko bari kumwe no munsi batari kumwe defensive Rudiger na Vasquez bagomba gutanga inguvu zingana nizo bahora batanga mu gihe bari kumwe na Carvajal na Mendy mu busatirizi Vinicius Junior agomba gutanga inguvu zingana nizo bahora atanga mu gihe akomeye ijana ku ijana Kylian Mbappe agomba gutanga inguvu atarigera atanga muri equipe ya Real Madrid iyi ndayibona nka faiblesse ku bijanye no kuba Madrid itwaye abalideri nkuko yahora igenda mu nkino iyo ni point ya mbere point ya kabiri abastar Madrid itwaye abastar Vinicius Junior n'umugaswiza rya Kylian Mbappe mugabo kote ubwo bustare bwabo twabonye ko bose barafise ikibazo mugiye no musi equipe nka Atalanta Bergamo ifise umukinyi rega yarikara bayivaluwe autour de 100 millions aronderwa na za Paris Saint-Germain na za Manchester United na za Anders kwiza rya Demora Rukwana kandi ameze neza nibiyaro biravyerekana erega equipe ya Atalanta Bergamo ifise umustari bita Charles de Ketelaere umwana wo mubiri kakiri muto ariko abatari bake batabona erega Atalanta Bergamo irafise kwishusho yayo yamaze kuduha abakinyi barengeye equipe ya Atalanta Bergamo kuri profile umupira w'Abataliyani cyangwa kuri profile yayo tuyiziko kugira ngo rero umustari abandanye ku mustara gugwe ya Paris Saint-Germain yararavye higi kavuga ngo Kylian Mbappe nitwa musubiriza na Ademola Lookman uyu ni wo mwanya wo kubona ngo Paris Saint-Germain ahubwo yaribeshe ni garuke kuko Atalanta Bergamo barazi ngo nimba niko Williams yaravugishije isi muri Mercato iheruka umwanya wo kugira ngo Ademola Lookman asubira avugisha isi no kuri umunsi yofata equipe ya Real Madrid akayitsinda ibitsindo canka akaba nko mu match imbere ya equipe ya Real Madrid nkuko twabonye Don Zegrova ikintu gituma abantu badafata Ademola Lookman kuri ni variko icambere n'umunyafrika si iyo aba ari umunyaburaya akinira abafaransa akinira ababirigi akinira bino bihugu bikinisha abanwari wibaza ko Williams ari nivo nk'iya Lookman afise none no musi nikikico tuma ahantu hari Rafael yaho tukimumva nk'umustare kumenga ahantu hari Ademola Lookman ntarahagera kumengo ntiyohegera uno musi Ademola Lookman ari capable gutsinda ibitsinda bitatu kuri finale ya Europa League imbere ya equipe nka Bayer Leverkusen ifise ifise Edmond Tapsoba turangize ko runo rukino rwa equipe ya Atalanta na equipe ya Real Madrid reka ndangirize ko kantu nyuma y'abastar mvuge kakanu ko kutabandona kamwe Landry yavuga ko kudaheba kumva ngo esprit kumva ngo urukino ruheruka 19 kizavugije ifirimbi match turashobora kwiruransa tukaba twanatsinda ibi twabonye ko bikora sagasashora muri equipe ya Madrid surtout iyo bari muri UEFA Champions League kubiyumvira ko urukino rwaheze barutsinzwe 90 itarugarabe bigoye ikibazo ca mbere cyatugaruka
mbega Madrid ambiance baba bafise bari Santiago Bernabeu na Chancel ko twabonye muri knockout stage cyangwa se mu nkino zo gukurakuranamwo zino remontada zose bakoze kuri za Paris Saint-Germain ko kudaheba bagiye barakora presque vyose vyabereye Santiago Bernabeu mbega uno musi baza ko boroherwa kuri stade ya Atalanta Bergame ko tubona Madrid mu nkino zose bitwa ko basohotse equipe izwi ku izina rya Real Madrid batigeze batsinda muri UEFA Champions League ubwo nibagiye gutanguza ibintu bishasha iyi si faiblesse batsinzwe na Lille mu Faransa batsindirwa na equipe izwi ku izina rya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza bamaze gukina muhira gatatu ariko mwako gatatu batsindiye kabiri batsindiye Dortmund batsindiye Stuttgart batsindirwa na Milan nuvuga ngo bwa mbere actuellement uno munsi Madrid ni equipe itazi gutsindira hanze muri UEFA Champions League kabiri ivyo byaro vyerekana Madrid ikeneye kugira remontada iroroherwa cyane iri Santiago Bernabeu kuko hari gihe usanga abafana bateguye amatifon baravuga ati bienvenue dans l'enfer de Bernabeu ati ni Gionomu ugasanga ati nous sommes les rois de l'Europe ati turabami b'umugabane wa Buraya n'ibindi bigiye bitandukanye ivyo no munsi biragoye kubitegura wagiye kwa Atalanta Bergame ivyo byose nimwe vyerekana ngo karite yo kutabandona ishobora kuba yagabanutse ku bice bikeye kwijana paraporo yuko bahora babikora ugaca unongera koko mbega uno munsi vy'ukuri hamwe urukino go bakomerana bakisanga muri context yo kutabandona batsinzwe na Atalanta Bergame nk'ibitsindo bibiri muri mita mu gice ca kabiri gishiri cyanyuma nako mu gice ca kabiri c'urukino sinumva ikintu kiri buinguvu Real de Madrid nk'uburyo yo batsinzwe ibitsindo bibiri ng'ibigombora imbere ya Atalanta Bergame ku kibuga ca Atalanta Bergame wa mwanya duca twitega rero bardagurere wa mwanya twora twitega Rodrigo na Kamavinga muri 2022 biraza ko bikundura munsi ko tuca twitega nka Ardagurere twitega Hendrik Felipe Moreira do Souza ku kibuga ca Atalanta Bergame ukumva ko Madrid to kwabandona byoroshe paraporo ko yori bikora izana babana ariko iri Santiago Bernabeu ifise baba legende babo bakwiye ko numva umenga kakanu ko kutabandona no munsi basabwa kutaga konta ahubwo bagasabwa guheza urukino hakiri kare gusumba kumva ngo twisanze muri context yo kuba twatsinzwe kutabandona byanga bikunda barashobora kwabandona iki ni kimwe nakubarira Real Madrid ikiri buyirokora no munsi si ukuvuga ngo ntibabandona ikiri buyirokora no munsi no kuvuga ngo tugomba amanota 3 kandi tugomba kubikora hakiri kare bigishoboka kuko no munsi yo bafise irabandona si Real Madrid twamenye nuko remeze kuri urukino rwa equipe ya Atalanta Bergame baza ko bari kubara equipe ya Madrid Sainez Joro